nkabona afise umugabo nanje anyishimira nk'abandi sa Imana ishimwe Stone yahindutse asigaye kwakeye. Wow, ni ivy'igikundo biraryoshe. Naronse umugabo naronse umusheri. Waronse umusheri. Naronse umusheri mushasha atari Stone. Okay. Atagakea ankunda ayitayeho. Subiramwo kwanza gatoyi waronse umusheri atari Stone. Atanga amahoro. Kumugoroba mbazo bafunguye wagize iki amfite abanyitayeho ryama giriki byinshi nk'ivyo nkumva ndyohewe sari nabonye ndabikubwira Stone ataguhaye. Ukivuga ko Stone ntavyo yarakima mu bisanzwe kuko Stone ukuntu twatubaye ubunye ko ari kumbabaza sivyo cy'umutima ukunze cy'umutima ukunze ni ale kandi ale ntabona ale no ndumenga arasuzuguritse wewe utokunda cyangwa undi mukobwa atomukunda akoze namukunze ndamukunda kugira tuje he we nakoresha umwanya muri he ko wari noneje turubakanye turi mu rugo we ko wari mu rugo wenda kubaze uvuye mu rugo kugira ngo uje gukundana na ale none bitwagiye ibintu wihanganiye byose ibintu byose waciye mama ugiye kurangira uvuga ati ndabihebe ubu kurya rugo rindira gwinjire emwe n'abakobwa bari bashaka Stone ni benshi baje ni karibu bace binjira mu nzu utaye urugo rwawe nguriko nguja gukurikira umuntu araho gusa ntanakora ndamusuzuguye uramusuzuguye nyene kandi twubane mu magi nimba nabikubwiye sinaje ngo utangura kuvuga yushaka je nk'ivyo urasuzuguye ngo araho ngujugura ariko wewe uri umugore ari mu rugo sogwa mu rugo n'agahungu bakunzi bacu agahungu umaze kure mu buhungu bunga je sindiko ndizera sisi yarakuroze nta muntu yandoze nakubwira umutima wanje wafashe decision kandi ndi fier navyo ndavyishimira ndi mu rukundo nale ndamukunda arankunda turakundana rero vyakiriko nyine nabikubwiye nabi wabona Stone boja kubibabwira yuko ukundanye nale none niba nkoze iyi interview ni impumyi nkale ntibabona barabibona baravyibonera jemba hano kubwira turakoze weregwe mugabo ntagira ikizokurikira mu yango usubire kunyicereka nko ngoma magingo urabona ngo nsabira ikigongo kwa Stone oya uwe ugendo upambana byo uvuga ati ndi sûr nivyo ndimo ego ndi sûr nivyo ndimo ko nta wabintumye nijeje nyine navyitumye ni wavyitumye kandi uzovyikora kandi mamagi mugabo si wari wampamagara na majambo menshi umvira nyamukuru n'igiki kugira tubandure turangize sawa nimba atakindi gikuru ne naguhamagariye kutwenga we ndajyoye urakongyohewe ndabibona ahubwo ndiko ndibaza uryohewe niki ndaryohewe cyane mamagi sinzi kuryoherwa mfise kwavuye mu ijuru sinzi kuri mu marayika sinzi bagara gute hanze sinzi hanze n'umuntu aryohererwa oya nimba warose nk'akaviza mu iki gihe none wumva ureka gutamba gute okay no bisigura ko ikintu nyamukuru cyatumye ndyoherwa namahoro mu mutima wigwigiro bisawa ndakubwira ego magi ndumva ntuje ndumva ndyohewe numva umenga ni ikintu gishasha rwanda gufitiye sinzi ko bivuga mu bisanzwe mwereka ku ntebyo ncana hirya na hariya we sawa ntacyo hirya no hino magi urazi yuko urazi ibintu mwe miseze Stone yankorera sivyo rabizi Stone yafuko ko bwa bwose aresheje agenda hari agasoma gurudo ko bwangira sinzi okay nanje ndumuntu ndakomereka ku mutima ndababara nk'umwana w'umukobwa nk'umwana w'umumama sivyo nanje ndumuntu mba nishimira ko no habwa keya nkumva ndyohewe nyene nkabona afise umugabo nanje anyishimira nk'abandi sa Imana ishimwe Stone yahindutse asigaye kwakeye. Wow, ni ivy'igikundo biraryoshe. Naronse umugabo naronse umusheri. Waronse umusheri. Naronse umusheri mushasha atari Stone. Okay. Atagakea ankunda ayitayeho. Subiramwo kwanza gatoyi waronse umusheri atari Stone. Atanga amahoro. Kumugoroba mbazo bafunguye wagize iki amfite abanyitayeho ryama giriki byinshi nk'ivyo nkumva ndyohewe sari nabonye ndabikubwira Stone ataguhaye. Ukivuga ko Stone ntavyo yarakima mu bisanzwe kuko Stone ukuntu twatubaye ubunye ko ari kumbabaza sivyo ubu rero ndumva nduhutse ndumva ntesanye n'ukuntu
ubu wiyumviriye neza uriyumvira ngo umpamagare imbere ya kamera umbwira ivyo birofa ni birofa wewe wumva ushizemo ubwenge ushizemo logique wumva ivyo bintu byo kuza ahubwo mama gi wari kumbaza wari kuryoherwa ko nanje ndyohewe sivyo wowe urazi umuruho nagize kuri Stone sivyo urazi Stone ibintu yakwamagaragaza kuri kamera abantu batwenga bagira iki sivyo kumva wari kumva ko ndose umusheri anyitaho ankunda agira iki nari guca ntamba ngo amena yes mugihe wariye inzoka ukabunaniwe n'umurizo umutwe umutumba byose warariye umurizo biranda twese turabantu ngahanyura umugore ndumugore umweranda sisi wewe uri wa mukobwa wakoze igishoboka cyose kugira ngo wiheshe icubahiro ivyo Stone byose yagira n'ivyo atagira byose waravyakira ubu mbe wa muhungu ukunda we nini none mama gikwanza ndakubaza sindi umuntu sifise umutima nk'abandi bafise umutima wanje n'amagufa utandukanye n'abandi yo barinya umutima kijya gihe kubera kijyari gufu ubu wari hubaye umutima okay ndashobora kuba ntari bwafate decision sivyo mugo ubunye nkaba nabonye ko bikenewe ko iyo decision no yifata ubu rero ntukibe ntubana na Stone none wahukanye mukundaniye mu mpisho canke wahukanye nimba dukundaniye mu mpisho twakwizana ngaha kuri kamera mwahukaye na Stone okay nawe nyene ivyo twakora ivyo yakora turi kumwe sinovuga ngo twari kumwe nyene ko mutele kuba kumwe kuko kwari kunesa sivyo haje ni nko kuvuga ati ndakwirukanye nakubwiye ati mvira mu nzu genda ubu rero we wisohoye wabihevye wavuze ati nkundanye n'uwundi amakeya rero nkundanye n'undi muhungu kandi ni ubu ni nazo kuraba nzogusanga hega mugenzi wanje aho nzobandi ntuzonsanga hehe ne ko nahora ngombwa ko ndavugira ngaha kugira ngo none nk'ubu nibiri ngombwa ko ndavugira ngahanye gusa nuko ndi mu rukundo n'undi muhungu kandi arankunda ndanavyishimira ndaryohewe cyane n'ijambo rimwe yerega James ikibazo Stone na muri kumwe mu nzu canke wasohotse wagiye kuwo muhungu kunda jewe mama gi gusa ikintu nyamukuru gihari no kumenya yuko mfise umunga nkunda na wankunda sivyo ahuba rero kare kwita umviriza nimba ushobora n'umusi ushobora kuba none bavuga ngo umupanga inagira address uno musi wonsanga ni bani gusa ndaguha nimba uno musi ushobora kuba n'abandi mu nzu wiwe ejo wonsanga dufate nagiye ahandi sivyo rero reka kwitaho ngo nguri hehe bikini bikino uri mu rukundo niteho kuri mu rukundo gwe none ndakubaza ikintu gishashe umuhunga aja arusha Stone kirusha ko Stone yari yarayakwandikishije muri etat civile n'igiki urukundo kunyitaho urukundo kwitaho kumenya Stone byatanguye gute ntivyatanguye kwitaho ikintu kikwemeza yuko umuhungu muri abantu barahinduka abantu umviriza nanje narabivuga ko abantu bahinduka siba nawe yahinduka nawe uzoca umuva ku cukunda n'undi nawe ahinduka ukunde n'undi uzoherera hereza ni chance ya nyuma ndimo ni yahinduka nzomuheba amanci nicara ntutse nziba nabonye ko na chance y'abahungu ufise aho risuri n'ivyo uri kuravuga warotswe sinarotswe ndakomeye oya uraza ubundi sisinzi wanyawe bwitenzi je ndakomeye nene narotswe cyubahiro yiha no kwiyemera kwiwe kuri Stone wiwe avuga ati je ubukobwa nzobumena n'umutwe siwe turiko turavugana pe ariwe naho ni sura yicaye ngaho mindset za jewe nta muntu yandoze n'umutima wanje afashe decision umutima wawe wafashe decision wumva uri sûr navyo ndumva ndi sûr kandi fier ego yavyo kandi mvuri kuratamba ndaryohewe ngo ndi mu rukundo nibishiwe kagacu mpamagara ngo mama giye ndagufitiye bishasha ukumva wewe bifata uko bishaka vyose gusa uko bishaka kose muri wewe gusa nuko nabikubwiye kandi nkuko nakintu nta bintu ngunda kunyegeza ndabikubwira rero ndabikubwiye bicara ubizi ejo ntuzofate kumenga ndundi muntu vyakira uko nyene umbone ko ndabaye akajuju nabaye akabonome ndafise ubwenge ego mpanurira abakobwa bari bihanganye kakuryo warumaze imisi wihangana rero ko wumva nawe bafate decision sindi bubahanure ngo afate decision kira mukobwa wese afata decision ubivanye uko ayishaka je mu gufata decision nta mukobwa nagiye guhanuza sivyo mu gufata decision nifatiye ko jeje nyenda avuga ati ikintu birakwiye ko mpindura rero umukobwa wese ari mu rukundo abona ko yogumayo nubwo umuteza akabona ko yogumana n'umugabo nibagumane je nafashe decision ku bwanje je nyene ntarabiye ku muntu kanaka nico kintu cingenzi abonye wofata utafashe decision kuvuga ati ndondera ubuzima ndekaye n'uyu mugabo wayumvire yuko none bakubwiye umuntu afatanye n'umugabo ko atarondera ubuzima none niyo kuja kuba mbe mugabo sika kantu nabambona mu biganiro k'impumyi nuwundi ndibaza nundi mutipe mu diaspora afite amafaranga wirukiye asumba Stone kubera ko abadiaspora nka twebwe kubera ko nabantu mugabo basumbye amahera basumbye amahera biragusha nimba mu diaspora yavuye ngaho Burundi akagenda gukora ari anye bisigura ko ubu sinogenda nkagenda nanje gukora werega tugira difference y'umuntu ari ngano uri hariya birapfuma okay ni yale ikintu rero uvuga ko umuntu na message ngira ivyo bamwandikiye ari mushiki wabikwandikira wogira ngo ni wavyanditse
sisi cy'umutima ukunze cy'umutima ukunze ni ale kandi ale ntabona ale no undi umenga arasuzuguritse wewe utokunda cyangwa undi umukobwa atomukunda ako je namukunze je ndamukunda kugira tuje he we nakoresha umwanya muri he ko wari none je turubakanye turi mu rugo we ko wari mu rugo wenda kubaze uvuye mu rugo kugira ngo uje gukundana na ale none bitwagiye ibintu wihanganiye byose ibintu byose waciye mama ugiye kurangira uvuga ati ndabihebe ubu kurya rugo rindira gwinjiyemo emwe n'abakobwa bari bashaka Stone ni benshi basha ni karibu bace binjira mu nzu utaye urugo rwawe uriko nguja gukurikira umuntu araho gusa ntanakora ndamusuzuguye uramusuzuguye nyine kandi twubane magi nimba nabikubwiye sinaje ngo utangura kuvuga yushaka je nk'ivyo urasuzuguye ngo araho ngujugura ariko wewe uri umugore ari mu rugo sogwa mu rugo n'agahungu bakunzi bacu agahungu umaze kure mu buhungu bunga je sindiko ndizera sisi yarakuroze nta muntu yandoze nakubwira umutima wanje wafashe decision kandi ndi fier navyo ndavyishimira ndi mu rukundo nale ndamukunda arankunda turakundana rero vyakiriko nyine nabikubwiye nabi wabona Stone boja kubibabwira yuko ukundanye nale none niba nkoze iyi interview ni impomyi nkale ntibabona barabibona baravyibonera jemba hano kubwira turakoze weregwe mugabo ntagira ikizokurikira mu yango usubire kunyicereka nkuko ngo mama gingo urabona ngo sabira ikigongo kwa Stone oya uwe ugendo upambana byo uvuga ati ndi sûr nivyo ndimo ego ndi sûr nivyo ndimo ko nta wabintumye ni jeje nyine navyitumye ni wavyitumye kandi uzovyikora kandi mama gi mugabo si wari wampamagariye na majambo menshi umvira nyamukuru n'igiki kugira tubandure turangize sawa nimba atakindi gikuru ne naguhamagariye mama gi koza ntibagiye kukubwira ikintu kimwe sivyo hajya umugenzi w'ukuri no gushigikira mu vyumviro vyawe nari nzi yuko ni wamara kumva ko jewe ubuzima bwanje ngiye guhindurirwa ubone ko nezerewe ucunezererwa na nanje sivyo ariko ucimfata nk'ikintu menga ndempoli umfasha nk'ikintu menga sinzi natayibanga nagize iki hajya no gushoma bagenzi kweri shaje nimba ari ubwo bugenzi wanshaka ko je sindi umugenzi wawe nambabaza yuko ivyo ukoze vyose vy'akajagari no canke nkuma mashingwe ego mugenzi nguheza gigwe sindi umugenzi wawe byo ndavyemeye okay gore no musi rero dufate ko mama Gina sisi nta bugenzi buhari je nawe ni dushiremwo oya nukuri namba uzi uko je noza gushigikira yuko wova mu rugo kubw'umuhungu niyo yo batari impumye ukava mu rugo rwawe watsindiwe wagwaniye imyaka ukavuga ngo ucu ugenda gukwega n'undi muhungu shiramwo kruwa je na sisi ni kruwa mama gikumbe rero wewe uhora wigirisha ngo turabagenzi uragirisha ngo urankunda ndagukunda ibiki nibiki nsanze ntiwigeze unkunda nta na gato nta kintu na kimwe wigeze mana nta kintu na kimwe wigeze unyiyumvirira kubera nta kuntu nawe kubwira ati mama gibi bimeze uku ndavuye mu babaro ngiye umunezero ngiki ngiye umunezero wahe ko kugira umunezero wahe yumbwira yuko Stone wamusenge Imana yahinduye ibihe mu nawe umviriza nawe nimba ubona ko gusenga noba namusengeye yahindutse ibiki nibiki nafukamye akangana gute nasenze akangana gute ni vyanse ubona yahindutse iki oya yahindutse iki mama zipfirayo zigiye ku macuniro zirungiye mu macuniro zipfirayo urumva rero wigeze no kumbera umugenzi wabwuri no mubansi uranyanka ubwo no musi na jewe ndashizemo fwa je na muri ntakira abagenzi sivyo ukazobona umviriza ukazobona subiye kuguhamagara ngo mama gende ko nakubwira ikine nzo batari sinavyawe na mama na papa ivyo nibiriko birakubesha ni wambona ngarutse imbere y'umuryango wawe uzonyirukane nuko nawe sindagukeneye imbere y'umuryango wanje ngo uraje kundaba uravyumva gore no musi nzoza kuraba urugo bayemwe rusumbugwa rukumwe buzoba ari busutwa bukuzanye magi sindagukeneye sivyo sindagukeneye ivyo tuvuganye ndumva tuvyaranyaba mu bisanzwe nta birebire ntavyo shaka tubandanya mfata nk'umwasi mfata nk'ikijujo nko wamfashe nanje nibereho nubwo bujuju bwanje nubwo bwansi bwanje sivyo hama turekane nyene bazima oya jerega mbundi ko ndiyumvira we ndibaza ivyo uri kurava nturi kukoreshwa n'ubwenge wakoze warozwe mama gino we kwimana henye nta burozi bubaho uburozi burabaho kandi hano we warozwe ahubwo abadukurikirana abakunzi ba Sisi na Stone
hakenewe amasengesho yihuta mama gijewe sinarozwe uri muzima kwino si Imana nta burozi buba kubera nimba hari abaruzi nawe kwino sana kanyuma barafuye sivyo kuko si benshi banarapfuye barashaka kumva ariko bikanka burabaho nta burozi bubaho no muri leta nta burozi bwemewe uravyumva no muri leta uburozi ntibuzwi nubwo wogenda kwitwara kuvuga ngo baranduzi bakwirukanira aranya umva barirukana kubera bazi ko uburozi butabaho uwe rero kurambwira ngo uburozi bikiri bikijewe nta wandoze jewe ndasengeye jewe ibintu vyose ndabikora bwatwe kanje sivyo nta burozi buhari uwarozwe cyangwa umusazi rega ntamenya ko ari umusazi bisigura ko jewe kungeranya n'umusazi ndasara rero simvuze ngo umusazi ariko ibintu urimo nturi normal vrai okay sawa rero vyaki wiyemera sawa reka wewe sisi ndi kwiyumvira ingene wamutanga sopo ngo akakobwa nzona kuri stone ngo nzokavuna nzogahondiwe mugabo bukavuze ngo ndarekuye ngo nkurikiye ego narekuye kubera nari narusha vraiment ndashaka kuruka nashaka kwitamba yari bwakurongorereko yamandongorereko ndabizi hari umugore araza ntajya mu nzu ngo uvuga ati byarenze ihangiro none niba tomuzana mu nzu yorabaza bakuri zose batagenda guhurira hari yanye ewe sisi ureregwa amahoro menshi ariko gico no guhanura nta muntu numwe azoza asumba umugabo yari yagusize mu nzu simvuze ngo ibiki nibiki ari jewe nofuma mbana n'utabona mugabo ati urumva iyo tumubwira ati ubuzima bwananiye ngira nironderere ico nkora no kipa umwana wanje merere mugabo kumbwira ngo uvuye kuri stone ngo ugiye gukunda n'undi muhungu warabonye umuntu akomoka n'inzoka kitwara naco kuri yale kumbure yale we kiwera ngira atabona azofata neza sivyo azofata neza so ndazogenda ngo ndiko ndabona ubundi bukobwa ahurumbire sivyo bisigura yuko umukunze ko yari impumya atazobona abandi okay imana yo cyukora igitangaza agacabona uno munsi naho none nimba yo cabona uno munsi abice bisigura erega mbega siza nibyo bisigura ko acagenda kumira nk'abandi abantu bafise comportement zitandukanye sisi ko numbize ngo ari umukobwa yari yahevye amatwi asumira n'ivyo nabonye umengo yarahagaze neza wibaza ko ico yamuhewe atazogigwebera wataye urugo rwawe zuriyumvira neza sawa naco reka ngende kugerageza numetse wiuramuzi kirazira kwigerageza kose sawa naco reka ngende kugerageza n'ivyanka nzore kuranshire hasi amanicare ntuze sasa rero wegwe no mushi na bugenzi bwawe urugendo kwiza nka utrako mugenzi na bugenzi bwawe abo twavyaranye babe bajya sinzo kubona wanje sinzo kubona wanje nukuri n'amahoro menshi byose shigikira amafuti kandi urakoze ku butumire wari umpaye yego wakoze unyiyumvira ko pe aya bakobwa bubu canka mama bubu nugusengera ingo zanyu nimwatwagwa n'ibishobisho zizobomoka zigiramwe abandi je ndavuga nkirenganira